je nagira ndabamenyeshe ko ihonyabwoko bitatomogwa neza na leta iyo ariyo yose n'umugambi uwo ari we wose n'ishirahamwe iryo ariyo ryose nase jenoside nta burenganzira tubifise kubw'ihonyabwoko. Rivugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ikabicisha mu rwego kwa Conseil de sécurité des Nations Unies. Akarorero kaha kandi ndabasavye mu bivuge ukunywana kugira mu Rwanda bavuge ko ari ihonyabwoko ry'abatutsi. Ubwa mbere ONU yarabonye neza ko habaye amaraso yasesetse mu Rwanda, ivuga ko habaye ihonyabwoko gusa. Icisiraho sentare mpuzamakungu yitwa TPIR, Tribunal Penal pour le Rwanda, Tribunal Penal International pour le Rwanda. Bashitse muri sentare abahutu bakavuga bati nitwe twakorewe ihonyabwoko, abatutsi bagaca bavuga bati nitwe twakorewe ihonyabwoko. Baca basubiza ikibazo muri Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité des Nations Unies iraraba ibimenyetso vyabaye, irarondera n'amasura na cane ro General Romeo Dallaire, arabamenyesha yuko yatabaje akavuga ati nyongerereza abasoda yamara leta n'interahamwe baramaze abatutsi. Nuko bashoboye kuvuga ko ari ihonyabwoko ry'abatutsi. Conseil de sécurité des Nations Unies mugabo abahutu n'abatutsi bo mu Rwanda byabataye kuwamazi. Abahutu n'abatutsi rero mu Burundi bazobyishoborera kugira bigira agaciro nibifate inzira ya bindi bihugu byafashe. Leta y'u Burundi nitakambire ONU ibagirire uko ahandi babibagiriye. Niho rero bazoca baza gutohoza, ONU iratohoza kandi ntabayegamiye. Umututsi ubuzima bwiwe irabukeneye, umuhutu ubuzima bwiwe irabukeneye ONU kukingira bose. Niho rero izoshobora kuraba ibimenyetso vyerekana ko iri ihonyabwoko rishobora kwitwa iry'abahutu cyangwa iry'abatutsi. Urumva kunywanisha Abarundi hategerezwa kuba ukuri, gukangariza ko ntibishobora kunywanisha Abarundi. Ikosa nirimenyekane uwarikoze, icyaha cyagire uwagikoze.